RVR ijwi rinywanisha. Mahoro y'Imana nshuti namwe bakunzi bisamiriza RVR samiranira ku mugwa mukuru wa Diocese Katolika ya Muyinga no ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga kuri uno mutaga rero n'umwanya w'amakuru avurwa mu rurimi rw'Ikirundi Anicet Havyarimana ni wagiye kuyabashikiriza Diane Ndirabika ari mu buhinga bw'ivyuma ingingo nkuru zigiza amakuru nizi zikurikira. Igihe cikarema nigihe cyo guhura na Yezu akatwereka aho tugwaye kugira ngo atwishurire atuvure twabibateguriye muri ano makuru muravyumva. Abakenyezi hamwe n'urwaruka abakwiye guhabwa umwidegemvyo mu butumwa bwa Ecclesia mu gihugu cy'u Rwanda navyo nyene twabibateguriye ngo ukwambara ni ikintu cyo kwitondera cyane si nico gupfinisha kuko gifatanye n'iteka ry'umuntu navyo nyene muravyumva muri ano makuru. Saya gusa tubafitiye n'ayandi donido dajyano makuru ni mukanya. Makuru yacu tuyahere mu kwemera igihe cikarema n'igihe cyo guhura na Yezu akatwereka aho tugwaye kugira ngo atwishurira tuvure ni igihe kandi cyo kunyoterwa ivy'Imana haguhura na Yezu mu ijambo ry'Imana gusenga no guhabwa amasakaramentu kuko ivyo ari byo biduha gushikira ubuzima bwuzuye bw'Imana ni bishikirizwa na Pastor Lucien Ronona arangurira ubutumwa bwiwe muri Diocese Katolika ya Muyinga abivuze mu gihe tugeze ku ndwi igira gatatu yo mu gihe cikarema nayo ikadutumirira kuzirikana ko Imana ariyo soko y'ubuzima inkurira mvuye na Kazimir Mike Ndwa Yezu ko bishikirizwa na Patiri Luciano Ruronona ngo igihe cikarema kidutumirira gutsinda ibigeragezo vyose duhanze amaso Yezu Kristo waduhishurira neza kwinyuma y'ububabare n'urupfu harizuka nico gituma igihe cikarema ari gihe cyo guhura na Yezu kugira ngo adukize kandi adutyorore igihe cikarema n'igihe cyo kwemera tukayagana Yezu tugahura nawe akatwereka aho tugwaye hariho benshi bamwinyegeza bakinyuranganya ntibamwegere ngo abaganirize igihe cikarema kitubera akaryo keza ko kwegera Yezu aheza dutyorora tuvure atwihishurire igihe cikarema kandi ngo ni igihe cyo kunyotegwa ijambo ry'Imana no kwirinda gushira umwitwarariko ku buzima n'ivyo kwisi gusa ariko ngo tugire inyota yo gusenga no guhabwa amasakaramentu kuko ari byo bidufasha gushikira ubuzima igihe cikarema kandi rero ni igihe cyo kunyotegwa ivy'Imana nituze turanyotegwa gusa kuronka amafaranga kuronka ibidutunga murabona nyene ivyo tunyotegwa ni vyinshi kunwa kamusteri kunwa kagorigori kunwa kahozagara na zatanga zaraje murabibona ivyo tunyotegwa gusa ariko tunyotegwe ijambo ry'Imana tunyotegwe gusenga tunyotegwe guhabwa amasakaramentu kuko ivyo nivyo bitumara inyota kandi tugashikirana bwa buzima budasanzwe ubuzima bw'Imana nyene mwamenya ko ivyo Patiri Luciano Ruronona yabishikirije mu nsiguro y'ijambo ry'Imana ryo kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 12 Ntwarante mu gihe Ecclesia yinjiye mu ndwi igira gatatu y'igihe cikarema indwi ihakajya abakristu kuzirikana ko Imana ariyo soko ry'ubuzima bubeshaho. Kazimir Mike tugukengurukire cyane abakenyezi hamwe n'urwaruka ngo bakwiye guhabwa umwidegemvyo mu butumwa bwa Ecclesia mu gihugu cy'u Rwanda ni ibishikirizwa na nyenubwiranda Papa Francisco mu butumwa yahaye abungere ba Ecclesia Katolika y'u Rwanda ni mu gihe bari mu rugendo i Roma muri uku kwezi nyene kwa Ntwarante akanabasaba kwitaho abihebeye Imana hamwe n'abajejwe indero n'inyigisho zikatikisi mu idonido na Chris Nigabe. Papa Francisco yasabye abungere ba Ecclesia Katolika mu Rwanda guha abakenyezi n'ugwaruka umwidegemvyo muri Ecclesia biri mu butumwa Papa Francisco yahaye abungere ba Ecclesia Katolika mu Rwanda aho yabasavye ko boha ubwigenge abakenyezi n'ugwaruka mu butumwa bwa Ecclesia Katolika mu rugendo abungere ba Ecclesia Katolika mu Rwanda bagize i Roma bakiriwe na Papa Francisco
Francisco aho bariko baraganira ku buzima bwa Ecclesia mu Rwanda n'ibindi bibazo vyoba bihari mu rugendo ruzwi ku izina rya Havyarimana Apostolorum rwabaye kuva ku wa gatandatu Ntwarante gushika ku wa 11 Ntwarante 2023 ku wa gatanu igenekerezo rya 9 Ntwarante 2023 niho Papa Francisco yakiriye abungere ba Ecclesia mu Rwanda ongera baraganira nk'uko bishikirizwa na Musenyeri Vincent Havyarimana umwepiskopi wa Diocese Katolika ya Ruhengeri ngo Papa Francisco asaba kandi abepiskopi Katolika bo mu Rwanda ko bo kwitaho abihebeye Imana bakabungabunga umuryango wa Ecclesia Katolika kwita kubijanye n'indero no kwitwararika inyigisho zikatikisimu. Tubamenyeshe ko ugo rugendo ruba rimwe mu myaka 5 rutumwe ko n'uwo basanzwe arongoye Ecclesia Katolika ku isi kugira abungere ba Ecclesia Katolika aho bari hose ku isi baje gutanga ivyegeranyo vy'ivyaranguwe n'umuryango wa Diocese Katolika ku isi. Ugo rugendo rwaheruka kuba igenekerezo rya 2025 Ntwarante 2014 gushika igenekerezo rya 3 Ndamukiza 2014 nyene akaba hari haheze imyaka 9 kubera haciyemwo cakiza runiganyi COVID-19. Amakuru yacu tuyabandanirize muyavurwa mu ndero inyigisho ndoragitsina zose zahora zitangwa mu mashuri yegukira Ecclesia Katolika mu ntara ya Gitega ngo zitegerezwa kubanza gusuzumwa. Ivyo nibiri mu itangazo ryasohowe n'ujejwe igisata c'indero Patiri Simon Zigirabajya kuri uyu wa 8 Ntwarante uyu mwaka. Ni mugihe hari amashirahamwe ngo atanga inyigisho ziciye kubiri n'akaranga zigatuma urwaruka ruja mu buhumbu. Inkuru iramvuye na Benoit Kwizeyimana. Kubanza gusuzuma inyigisho ndoragitsina zose zahora zitangwa mu mashure yegukira Ecclesia Katolika mu ntara ya Gitega nivyo biri mu rwandiko rwashizwe ku mukono n'ujejwe igisata c'indero muri diocese nkuru ya Gitega Patiri Simon Zigirabajya kuri uyu wa 9 Ntwarante uyu mwaka. Ngo ni mu gihe hibonekeza amashirahamwe hari karatanga inyigisho ziciye kubiri n'akaranga zigatuma urwaruka ruja mu buhumbu. Iryo tangazo ryasohotse nyuma yuko bamwe mu bavyeyi bitwaye muri Ecclesia aho bamenyesheje ko abana babo basigaye bavuga amajambo ateye isoni bagatanga akarorero kugwaruka kubahuka kuvuga ibihimba vyirondoka mu mazina yavyo bwite imbere y'abantu. Patiri Simon Zigirabajya kubwiwe amenyesha ko Ecclesia ifise ingene itunganya izo nyigisho bivanye n'urugero umwana ageze ko hagakoreshwa imvugo mbabarira amatwi ngo ni naco gituma zitegerezwa kwisunga umugambi wa diocese n'abagomba kuzitanga bakabanza kwitura igisata c'ugwaruka kiri mu mugambi w'ingo n'imiryango mbere bakazikura no mu bitabo vya Ecclesia. Patiri Simon Zigirabajya arongera agahamagarira abavyeyi abarezi n'ayo mashirahamwe gufasha ugwaruka gutegera ku busambanyi ari bubi mbere n'abaruhubisha bagafatirwa ingingo ruhasha ku buryo ugwaruka gwandikwa ko kirazira. Twabamenyesha ko Ecclesia Katolika idashigikiye inyigisho zivuga ko uwo byanse ko yihangana yokoresha uburyo ahubwo ko ugwaruka gomenya ko igikoresho nyamukuru ari ukwihangana rukirinda ubusambanyi kandi ngo birashoboka. RVR ijwi rinywanisha. Amakuru yacu tuyabandanirize muyavurwa mu nyifato kwambara n'ikintu cyo kwitondera cyane ngo si n'ikintu cyo gufyinisha kuko gifatanye n'iteka ry'umuntu. Ni ibishikirizwa na Vena bararugira runguye ishure tekinike rya Rosso gitiriwe Umweranda Yohani Bosco Iyantega gahanura abakuze kuba karuriro keza mu kwambara bikwije. Akavuga ko kubw'ijambo riva muri Bibiliya hari imvu zitandatu zerekana neza ko dutegerezwa kwambara tukikwiza. Tumumvirize ari kuri mikro ya mugenzi wacu
wacu Belize Dusabe ihimenyereza kunsamiriza RVR ijwi rinywanisha. Imvo ya mbere ifatiye hakuru kuko umubiri wacu hariho ibanga rihambaye ufise. Nibanga ryo kuzigama ubuzima buva ku Mana. Kandi Imana yashimye gushira mu mubiri wacu ububasha bwo kugwiza iyo mbuto y'ubuzima. Kubera ico ingingo zabigenewe arizo za ngingo zirondoka zirasonerwa ku buryo budasanzwe. Imvo ya kabiri ivyambarwa nivyo bifasha abantu kugiriranira imigenderanire. Twarabonye ko umuntu nyamuntu atarekuriwe kuja mu bandi atambaye. Iyo abifashe minenerwe abari karatera ingorane abandi bigatuma batabangukirwa kumugurukira. Imvo ya gatatu umubiri w'umuntu wose ni itunga ry'agaciro kandi kanini cyane. Ni ntabonwa ku buryo tubwirizwa kugerageza kunyegeza kure y'amaso y'abanyarusaku abashonje n'abasesa ntuyoze iryo tunga. Imvo ya kane umubiri w'umuntu ni ingoro y'Imana ibereye ishaza n'icubahiro. Ivyo bigatuma umuntu yitwareka kuwusonera kuwukingira ibiwuhumanya mu kuwushariza no mu kuwuhesha icubahiro mu maso y'abandi yisunze bwirizwa ry'ubuhangamye mu ngoro yiwe nyeranda. Imvo ya gatanu umubiri uri gusa cyane cyane w'abakobwa urafise ubushobozi bwo gukwegera mu gicumuro mbere n'ugupfa hariho abapfa kubera ico. Muhungu nawe mukobwa ushimishwa n'iyo mpengamiro yo kugenda gusa uzoguma urwana n'ishetani y'ubusambanyi kandi amaherezo izogutsinda hasi. Niko ivyifuzo vy'umubiri turagendana ariko iyo habonetse inkorerezi turushirizaho kunanirwa kwihangana kuko ugusokweshwa birababaza cyane ku muntu asanzwe yisonzeye. Aha nciye mboneraho kuvuga ko umuntu atambara kubwiwe gusa yambara cyane cyane kubw'abandi no kubw'Imana. Imvo ya gatandatu ariyo ya nyuma ugushima kwerekana canke kwihweza ubwambure bwa muntu mu bandi harimwo umuvumo udasanzwe. Uwo muvumo rero uboneka mu buryo bwinshi ariko je nshaka kuvuga butatu gusa. Ubwa mbere ukugawa n'abantu, ubugira kabiri ukubura urugo rw'iteka, ubugira gatatu ukubura uruvyaro nyarwo. Naho uzoronka abana bo ubwabo bazogusuzugura kandi babura ico bakumarira n'ico bimarira bonyene uhave wicuze icatumye uvyara usharike ingumba. Tumeshimire cyane Belize Dusabe amakuru yacu tuyarangirize mu yavurwa mu nkino y'uno munsi turababwira higanwa y'icicaro ca mbere mu mupira w'amaguru Primus League zigeze tubafitiye nayo ku mugabane wa Buraya yose tukaba tuyashikisha mugenzi wacu Abdurazak Bitanyimana. Amakuru avugwa mu nkino yo kuri uyu munsi tuyahere mu higanwa rikuru ry'umupira w'amaguru mu Burundi Primus League Burundi mu mpera zindwi twaraye dusozereye ryari ko rirabandanya umunsi waryo ugira 23 ku munsi wa gatanu kuri stade Urunani mu ntara ya Cibitoke umugwi wa Rukinzo wakiriye umugwi wa Olympique Star maze Olympique Star utsinda Rukinzo ibitsindo 3-2. Ku munsi wa gatandatu umugwi wa Elaga Top Junior bakiriye Atletico New maze Top Junior itsinda Atletico New ibitsindo 2-1. Inter Star batsindwa na Musongati ibitsindo 4-0. Bujumbura City batsinda Burundi Sport Dynamic ibitsindo 2-0. Tigre Noir batsinda Aigle Noir the Fighters ibitsindo 4-2. Ku munsi w'Imana umugwi wa Magara Young Boys watsinzwe na Bumamuru FC ibitsindo 4-2. Message Dongozi batsinda Kanza United ibitsindo 2-1. Flambeau du Centre batsinda Vitalo ibitsindo 2-1. Ni nako kandi bashiki babo bakina Limited Women's League nabo nyene bariko barakina umunsi ugira 15. Umugwi wa Rainbow wanyagiwe na Bujumbura Queens ibitsindo 2-0. Fofila PF batsinda Etoile du Matin ibitsindo 3-0. Intwari kazi batsinda 11 Etoile igitsindo 1-0. La Colombe batsinda Bonavenir ibitsindo 3-0. PVP Buyenzi inyagira Le Lion ibitsindo 7 vyose kubusa. Amakuru yacu avugwa mu nkino tuyabandanirize ku mugabane wa Afrika mu gihugu cy'u Rwanda Primus National League nayo nyene yariko irakinwa umunsi ugira 23. Ku munsi wa gatanu Gasogi United yanganije na Rwamagana City ibitsindo 2-2. Rutsiro banyagira Espoir ibitsindo 4-0. Ku munsi wa gatanu naho nyene ihiganwa ryarabandanije umugwi wa Bugesera watsinze Police FC ibitsindo 2-1. Mukura Victory Sport batsinda Sunrise ibitsindo 2-1. Marine batsindwa na APR ibitsindo 3-2. Ku munsi w'Imana umugwi wa Musanze watsinze Gorilla FC igitsindo 1-0. Etincelle batsindwa na Kiyovu FC ibitsindo 2-1. AS Kigali banganya na Rayon Sport igitsindo 1-1. Ku mugabane wa Buraya naho nyene y'amahiganwa atanu akomeye kurusha yandi yari karabandanya mu gihugu cy'Ubutaliyani bariko barakina Serie A. Juventus Toture yatsinze Sampdoria ibitsindo 4-2. AS Roma itsindwa na Sassuolo ibitsindo 4-3. Verona inganya na Monza igitsindo 1-1. Mu gihugu cy'Ubufaransa naho nyene Ligue 1 yariko irabandanya umugwi wa Marseille wanganije na Strasbourg ibitsindo 2-2. Monaco itsindwa na Reims igitsindo 1-1. Nantes na Nice baranganya ibitsindo 2-2. Ari naho umurundi Ndayishimiye Yusufu Nyange yatsinze
yatsinze igitsindo ciwe ca mbere muri iryo higanwa. Mu gihugu ca Espagne naho nyene bariko barakina La Liga Santander, Real Mallorca yanganije na Real Sociedad igitsindo kimwe kuri kimwe, Sevilla itsinda Almeria ibitsindo 2-1, Villarreal banganya na Real Betis igitsindo kimwe kuri kimwe, Atletico Bilbao batsindwa na FC Barcelona igitsindo kimwe kubusa, ni mu gihe Real Madrid bari batsinze Espanyol Barcelona ibitsindo 3-1. Mu gihugu c'Ubudagi bariko barakina inkino za Bundesliga, umugwa Bayern Munich wanyagiye Augsburg ibitsindo 5-3, Eintracht Frankfurt inganya na Stuttgart igitsindo kimwe kuri kimwe, Hertha Berlin inganya na Mainz igitsindo kimwe kuri kimwe, Leipzig itsinda Borussia Mönchengladbach ibitsindo 3-0, Schalke 04 inganya na Borussia Dortmund ibitsindo 2-2. Mu gihugu c'Ubwongereza umugwa FC Bournemouth waraye uhagamye umugwa Liverpool uitsinda igitsindo kimwe kubusa, Everton batsinda Brentford igitsindo kimwe kubusa, Leeds banganya na Brighton and Hove Albion ibitsindo 2-2, Leicester City itsindwa na Chelsea ibitsindo 3-1, Tottenham Hotspur batsinda Nottingham Forest ibitsindo 3-1, Crystal Palace batsindwa na Manchester City igitsindo kimwe kubusa. Nineko rero ku munsi wejo w'Imana umugwa wa Fulham watsinzwe na Arsenal ibitsindo 3-0, Manchester United banganya na Southampton ubusa kubusa, ari naho uwitwa Casemiro yaciye aronka ikarata itukura, ikaba ari nayo ya kabiri aronse muri uyu mwaka kuva ashitse mu mugwa wa Manchester United. Umugwi wa West Ham United wanganije na Aston Villa igitsindo kimwe kuri kimwe, Newcastle United batsinda Wolverhampton Wanderers ibitsindo 2-1. Amakuru avuga mu nkino yo kuri uyu munsi tuyasozere tubamenyesha uko abasatirizi bahagaze mu gutsinda ibitsindo kurusha abandi. Ku mwanya wa mbere tuhasanga Erling Brot Haaland wa Manchester City mu gihugu cy'Ubwongereza amaze gutsinda ibitsindo 28, Harry Kane wa Tottenham Hotspur amaze gutsinda 19, Victor Osimhen umunya Nigeria nawe nyene afise ibitsindo 19, Kylian Mbappé lote umufaransa amaze gutsinda ibitsindo 19 ni wa Paris Saint-Germain anganya na Jonathan David umunya Canada, Alexander Lacazette umufaransa amaze gutsinda 16, Robert Lewandowski amaze gutsinda 15 anganya na Ivan Toney wa Brentford w'Umwongereza nawe nyene amaze gutsinda 15. Abdurazak Bitangimana tugushimire no kuri iyo nkuru nyene turangirije ko aya makuru ariko kuba dufatiye hagati mudukundire twibukanye ingingo nkuru zari ziyagize. Igihe cikarema ngo ni igihe cyo guhura na Yezu akatwereka aho tugwaye kugira ngo atwishurira natuvure. Mwavyumvise muri ano makuru abakenyezi hamwe n'urwaruka ngo bakwiye guhabwa umwidegemzo mu butumwa bwa Ecclesia mu gihugu cy'u Rwanda. Navyo nyene mwavyiyumviye ngo kwambara n'ikintu cyo kwitonderwa cyane, si n'ikintu cyo gufyinisha kuko gifatanye n'iteka ry'umuntu. Navyo nyene mwavyumvise muri ano makuru. Inyigisho ndoragitsina zose ngo zahora zitanga mu mashuri yegukira Ecclesia Katolika mu ntara ya Gitega ngo zitegerezwa kubanza gusuzumwa. Navyo nyene mwavyiyumviye. Tubakengurukire cyane rero mwebwe mwese mwaduteze yombi. Anicet Havyarimana neje nari kuri micro, Diane Ndirabika yari mu buhinga bw'ivyuma, twese tukaba tubike banuye mu bandanye mukurikirana ibiganiro bica ku nsamiriza RVR ijuri nywanisha. Mugira umutaga mwiza. RVR ijuri nywanisha.